Bamwe mu benegihugu twasanze muri komine Ntahangwa ni muri zone ya Ngagara baremeza neza ko ikibazo cyo gupanga inzu canke kuronka iyo gupanga mu gisagara ca Bujumbura cabaye akayobera abahinga kuko banyinamazu bazidugije ku rugero rurenze. Abenegihugu twashikiriye bakavuga ko batabona iyo bagiye ukika umusaya na nyarirya n'ubuzima busigaye buzimvye kuko n'agashahara kataduga. Je namaze gushikirwa no kurondera inzu n'ubu ndiko ndayirondera mugabo ndi désespéré ndihebuye iduzwa ry'ibiciro bene abapangayi bariko barapangisha amazu bamwe bariko barayaduza ariko twuko turagenda kubaza usanga umukomisiyoneri akubwira ati inzu bariko bayipangisha amajana 2 ugaca usanga ni chambre salon cyangwa ugasanga iri ku majana 4 chambre salon wagenda kuraba indani nta douche toilette zirimwo nivyo musangira n'abandi iri commune wagenda kubaza umupangayi ukamubwira ati nuko nyene ibintu bimeze uko nyene nagihinduka ngone nimwe amaze kuvugana n'umukomisiyoneri ntiyakubwiye uko umubajije avance ni yangahe ugasangana ni avance ya amezi atatu ugacura abasarere umuntu ahembwa agashara umuntu ahembwa ni gakenya ntigashobora no kumubashisha gushobora kuri iyo nzu. Biboneka neza ko umwene gihugu ntiyorohewe na gato. Abakongomani bamaze kuziyegurira inzu zacu. None ntidushoboye kuziha ngo dushoboye kuzironka mu buraro tongere kuronka ico dukura tukikaho umusaya ugaca usanga nibo bagiye kuzibamo none tuzoca tuja kubahe tuduge umwene gihugu bamukuye mu nzu ati nyarutsa utuvireho tugomba gusubira mu inzu kumbe so gusubira mu inzu bakaca bamuhisha ko bagira bahereza umukongomani nawe kubera iki kubera amadevize je kubisanzwe impamvu nyamukuru aho zahereye novuga yuko zatanguye bivanye n'ingene bitwaza ngo ibintu by'injya birazimvye ngo baja mu isoko ntaco bayakoresha ngo kuronka ibati ntibyoroshe ngo ndetse n'itafari ntibyoroshe kurironka ngo bubaka nabo nyene bibagoye ivyo nivyo badusubiza. Abo benegihugu bagasaba leta kwiga ikibazo c'abakomisiyoneri kuko bari mu batuma inzu ziduga hamwe no gukoranya banyenamazu bakigira hamwe icokorwa kugira umwe wese yoroherezwe. Ico dusaba leta rero ni iki nuko bodufasha bakegera abo bapangisha amazu bakaraba ko bariha ukuri kwamye ikora ry'ubutaka uko basanzwe bariha kuri ayo mazu bapangisha n'abasanzwe babikurikirana babijejwe baze barabe ko babiriho ukwamye mu bwizigigwa kandi batabaremera ku amatax ariho ukuri kwamye nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe bimeze. Hanyuma igikurikira nico tubasaba kindi nuko uwo mupangayi bogerageza kumwegera bakamubwira igiciro kanaka ntabanduka kidahinduka kubera ngo ibihe kidahinduka kubera ko mu munyamahanga ngo yaje ngo bice bihinduka. Umukomisiyonere naho ntasubira kugira ibyidogo kubera ko arajya yiwe agakora neza kandi atari numwe aremereye. Ikindi naco dusaba ku bakomisiyoneri bibaye ngombwa babagamanye bibaye ngombwa nabone kujya baremera umwene gihugu nabone bagomba kubafatira ko amatax kugira ngo nibabona kujya kuremera umwene gihugu ko bigoye bazoca bikubita gashi nabo ntibaremera umwene gihugu mu mwanya ari ararondera umuranzi amuronderera inzu kugira ngo abironke yorohewe. Rero twosaba leta yuko nimudufashe muri abavyeyi kandi turabizi yuko muri abavyeyi ariko iki kibazo c'inzu iri bati riko riraduga 100% riratuma twebwe abapangayi tutoroherezwa. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Teretse aherutse kuvuga ko iduga ry'amazu atari kibazo c'abakongomani bahungiye mu Burundi ahubwo ari kibazo cyo kutubaka inzu nyinshi kandi hariho igwirirana ry'abantu.